nezerewe kandi no gusanganira ku buryo budasanzwe urwaruka rwinshi rw'abakristo nabonye rwashimye guhitamwo Kristo nk'inzira y'ubuzima bwabo. Rwaruka mwahisemo neza, komeze urwo rugendo mwatanguye, naho rushobora kuruhisha nk'uruca mu bugaragwa, nirwo rushikana ku buhigwe nyabwo. Uyu mwaka ni umwaka Papa yabahebeye ngo muze muje mu nama kumwe nawe, mumubwire ingene mwifuza ko twobarera ngo mukure mu kwemera, twishimikije inkuru nziza ya Yezu, mugabo kandi turavye nibiba hanze muri iyi si ya none. Ndifuza ko mumaze kuva mu nama kumwe n'umuvyeyi Papa, natwe hano muri diocese nkuru ya Bujumbura twoca tugira umwaka w'ubutumwa uhari ugwaruka, kuko ni mwebwe tweza amaso nka kubu na kazoza ke Eklezia yacu ya Bujumbura. Abandi ku munsi nk'uyu nifuje gusanganira naho batari hafi n'abavukanyi bacu bose muzi babwirijwe guhunga igihugu kubera imvo zinyuranye. Ndazi ko hari abatari bake bahunze bava muri diocese nkuru ya Bujumbura, naho tutariko turabona n'amaso mu yandi uyu munsi, nabo nyene ndabasanganiye nk'umuvyeyi wabo.